Gute aho muyomba we yaguma kubwira ati muryamane we wakaguma nyegera nyene ankorako iki nanjye nkavuga ati ibyo bintu nta n'umunsi wari mwe nta n'umunsi ansanze hanze arankwegera mu nzu ninjiye niko kuca amfata ku nguvu afashe ku nguvu aca amfata ku munwa arambwira ati ni wakoma induru hakagira abantu baza gutwenga wewe ti ibintu we warabonye umukobwa akoma induru hanze narinze ati umukobwa bamufashe ku nguvu arakoma induru abantu bakaza kumutabara abaze kumbwira ngo nibaza ngo baraza kugutwenga ndavuga ibi bintu nibiki kuko wewe yansumba imyaka kandi yansumba mu mutwe yansumba n'inguvu nari nkiri muto rero bihegwa kumererwa neza twarishe SEKA NAWE kubera yuko ibihe tuba turimwo si bihe biryoshe ariko ni ibihe dukwiye kumenya yuko ari ibintu bisanzwe niyo mpamvu iyo ukambaye wumva woseka umva woryoherwa no kuvuga yuko hahandi twibaza yuko ari umubabaro canke iki oya namba se umubabaro ahubwo duseke kandi turyoherwa yego nuko twaje muri Sitsobel mama rero nawe arakaze si wa muvyeyi twicarana ngo ambwire ikintu ambwire ngo ndamwiganira amabanga yiwanje nawe ambwira ati mwana ukwiye kuzokwifata uko oya Ncabishika rero nshashikirwa n'ico kibazo muri ubwo buryo kuko ntaronse impanuro hakikare. Ico kibazo kini cyahe cyagushikiye gute mbega ukiri muto naho waba uri wenyene waraja kwishure abandi bana mwarakina nabo warushwashwanuse cyangwa ari wa mwana nyene ari enclave yugara. Ndavuga ati amaze kurondera inzu amaze kwipanga ndavuga je none nzorongorwa nzoshobora gukenyera igikombe nshobore kwitwa umugore kwe imyaka 14 ndavuga acambira ngo ngo none ngo woguma nga mama wakabimenya ngo wibaza ko byogenda gute mama wawe yo bimenya ngo yoca kwica niba kukuntu mama kaze mvuze ati hakora iyo bimenya je no bamfuye cyandagenda uravimuhira ndava muhira uwo musi hari mu masaha 9 tariki 26 z'ukwicumi 2016 ndavuga ati ahaje ukuntu tuza kuryamana n'umuntu w'umugabo buce ndabiburira inyishu ufise imyaka 14 ndabiburira inyishu ndavuga ati iyo biza guca nihe mama niyamenya ko narongowe azongira gute turi muri Sitsobel aho hasanzwe ari abadeplace bahuye n'ingorane na cyane mu mwuzure mu Gatumba ndabura ko uno munsi muri wa mugambi SEKA NAWE uno munsi twashoboye kuza kugira ngo duherekeze banyene umugambi hama hakorerwa ibintu bikorwa turi ngaha rero ndi kumwe na Sandy ayandi mazira barayazi muramaze kubona mu biganiro bitandukanye ndakuramutsa Sandy ndakuramukije Gaye iyo umuntu yumvise SEKA NAWE yumvike iyo uvuze SEKA NAWE umva gutwenga kuryoherwa kumererwa neza twarishe SEKA NAWE kubera yuko ibihe tuba turimwo si bihe biryoshe ariko ni ibihe dukwiye kumenya yuko ari ibintu bisanzwe niyo mpamvu iyo ukambaye wumva woseka umva woryoherwa no kuvuga yuko hahandi twibaza yuko ari umubabaro canke iki oya namba se umubabaro ahubwo duseke kandi turyoherwa yego nuko twaje muri Sitsobel ikituzanye kanini cyane Sitsobel kuva bagitangura ngaha twageze kuza mu bisanzwe muri SEKA NAWE serviette yacu igugwa 200 hanyuma ugashaka 500 yo gufashisha bano bantu no kuvuga ngo umuntu wese ayigura 2,500 abaterereye ya 500 kuza gufasha no muntu wo ngaha twe biraturyohera cyane mwabonye ukungene babikeneye mwabonye ukungene bose bifuza yuko bashobora kwironka rero nkashimira cyane umuntu wese agura SEKA NAWE kuko SEKA NAWE si nk'izindi mu kuvuga yuko SEKA NAWE hari akandi karusho kagendako duhereza umwizero w'abantu tukongera abantu bagatwenga ari naco gituma bituryohera natwe niyo mpamvu nawe nyene uguze SEKA NAWE ubuterereye wa muntu kugira ngo tuzozanane ngaha uze kubaraba umwizero wabo nagoma shimira cyane abantu bose badushigikira na cyane abatugurira SEKA NAWE eka nabandi bagize GoFundMe kugira ngo dushobore guhereza bano bantu kuvyukuri SEKA NAWE twashobora kuba twari ivyo twadandaje twari kuba ari bikenya ariko mu nguvu z'abandi bagiye baraterera twashoboye kuronka abantu bashika 150 n'abandi barenga bashoboye kuzironka hanyuma kandi tukazibahereza kugira ngo bazomare amezi 4 bamerewe neza muri ivyo bihe vy'ubutinyanka twongere kubera turi mu misi mikuru ya Noel bongere baronka agasabuni kukoga bongere baronka n'utuvuta two kwisiga yego kwa kundi aha ndabura ko
ufise umutumire uno munsi mwite Jessica nizera ko inayi yiwe iza kugira icyo dufashije ndakuramutsa Jessica. Ego ndabaramukije cyane. Nizera kumeze neza. Ego ndashima Imana. Watamuzi Jessica, Jessica ninde? Jessica ndi umwana, novuga ko ndi umwana kuko sindaba umuntu akuze bya hatari. Yego. Ndi umwana naciye mu bigeragezo, ni ikigeragezo gikomeye kuko ndabyibutse birakomeye cyane, byari bikomeye. Nta muntu n'umwe atabizi, nta muntu n'umwe aho mperereye atabizi. Ikigeragezo canciye ko cyane kinini, nahuye n'ikigeragezo cyo kubyara nkiri muto. Yego. Imbere ko dushika ku kigeragezo icagushikiye. Ubuto bwa Jessica bwari bumeze gute? Nakuze ndi umwana n'ukuri Imana ndayishima, ibi bihe bitaraba, ibi bihe byo gutwarwa ngaha mu Gatumba, n'ukuri nta buzima bubi muhira twari dufise, uko biri kose narashima Imana. Nakuze ndi umwana wo mu rupangu, nta bintu nago nicara mu bandi ngo ngandire n'abandi bakobwa canke abandi bagenzi ngo bambwire umukobwa uko umukobwa azomera canke akwiye kumera. Nkaba nari mfise abavyeyi bakaze, umuvyeyi wanje kuko je ndi imfuvyi sinzi papa. Nakuze ndi umwana uko nyene ndi imfuvyi, sinigeze mbona papa. Mama rero nawe arakaze, si wa muvyeyi twicarana ngo ambwire ikintu, ambwire ngo ndamwiganira amabanga yiwanje, nawe ambwira ati mwana ukwiye kuzokwifata uko. Oya. Uca bishika rero nshashikirwa n'ico kibazo muri ubwo buryo kuko ntaronse impanuro hakiri kare. Ico kibazo kini cyahe cyagushikiye gute? Mbega ukiri muto naho waba uri wenyene, waraja kwishure abandi bana mwarakina nabo, warushwashwanutse cyangwa wari wa mwana nyene ari enclave yugara? Oya, ibintu byo gukina n'abandi bana ngusanze mu kandi gakuku k'abandi bana. Oya kabisa. Nuko biriko biza kuyindi poem idasanzwe. Nuko rero washikiwe n'ikibazo ufise imyaka ingahe, byagenze gute? Tubwira ico kibazo cyari ico. Ikibazo canshikiye, nashikiwe n'ikibazo cyo kubyara nkiri muto. Yego. Amuko byagenze nguku, nari kwishure, ndi kwishure. Mama akaba yarafise umugore w'umugenzi bakorana hamwe, kuko nta wundi mugenzi nari mfise. Uwo mugore w'umugenzi umwana wiwe nawe yari umugenzi, niwe yari umugenzi wiwanje, mugabo wewe yarakuze ko yaransumba ivyiyumviro. Hama akaba niwe umugenzi, urumva ni nkawe umugenzi jewe numva ko nizigira ko nta wundi mugenzi nari mfise. Rero turagiranira ubugenzi nkaji wabo nawe akazi wacu, niwe twakorana ama devoir tuvuye kwishure uko. Hama umunsi umwe ndagenda iwabo, ngiye iwabo nsangaho umusaza wa nyina wiwe, urumva muyomba wiwe. Maze kumusangaho niko kumbona, mugabo ntiyambwira ko nkunda kubera ko nari nkiri umwana, sinari nzi ibintu byo gukundana ibyari byo ko naranamutinya. Nimba atari ibanga rufise imyaka ingahe? Nari mfise imyaka ico gihe amenya, nari mfise imyaka 13. Hama turiga, twiga mu mwaka wa 5 igihe kwanza ubwa mbere amenya. Tugeze mu mwaka wa 6 tukiri mu gice ca mbere. Tugiye gukora devoir, ndamusangaho uyo mukobwa, ndamusanzeho. Kumbe wewe bari basanzwe bavugana na muyomba wiwe, amubwira ko nkunda. Wowe akabimbwira kujya twatsi ko turafina n'umugenzi, mugasimenye ko biri serie. Nkibaza nyene ni inkuru nyene, sindanabyumve ko numva umenga ibintu ngo arankunda. Twohagararana duhereheye kuvugana. Je umuntu yombwira ko nkunda no myishura gute. Nkabura nyene iyo biva niyo bija, muga wewe akabicikirizaho ntabigire birebire. Rero uwo musi ngiye muhira, ndamusangaho muhira. Yarabikubwira uwo mukobwa mugenzi wawe niwe yakubwira ako umuwonkere we ntiyakubwira? Ntabyegeze ambwira. Rero ngiye umunsi umwe muhiri wabo, urumva mama na mama wiwe bakora akazi kamwe kandi batahabwije. Niwe mukuri wabo, niwe abasigaranye urugo, abana bose niwe abajera. Ngenda muhiri wabo nsanga kumbe muyomba wiwe araryamye, mugabo je sinamubonye. Ngiye ntwaye devoir dukore, nsanga muyomba wiwe aryamye, ndamubwira dukore devoir, ambwira ati ndindira ngiye kugura stilo kwibarabara. Agiye kugura stilo aca sigaye yugaye ku rupango inyuma. Ahantu naho baba na hantu mu gapori, sinzi ko hazi amande ya Rusizi mu Gatumba. Uri kurazi no ku Rusizi. Na hantu mu gapori ni kuvuga inzu zari zitandukanye. Hama ndagenda, agiye ndamurindira, sigara ndamurindira, je sigara ndifasha ivy'iwanje. Muyomba wiwe nakaba yari umuntu yize, kenshi yarakunda kumufasha mu bintu by'icongereza nawe akaza kunyesplika. Hama aragenda kugura stilo, agiye kugura stilo niko kubona muyomba wiwe abyutse araza nahondi, aje nahondi aranganiriza nyene, mugabo je ngumana ubwoba sinashobora kumwishura. Araza kwicara hondi, mugabo sinashobora kumwishura.
ndavuga ati none je ndabigenze gute nsohotse hanze uko usanga hari ugaye kuko namuhenze ko ngiye muri toilette je ngiye kuraba ku muryango usanga hari ugaye ndavuga ati ndabigenze gute aho muyomba we yaguma kubwira ati muryamane we wakaguma nyegera nyene ankorako iki nanje ngavuga ati ibyo bintu nta n'umunsi wari mwe nta n'umunsi nari bwigere ngo umuhungu turicaranye ngo arankoze ko ngo umuhungu turaganiriye nta n'umunsi wari rero ndagumaho ngumyaho araza kunsanga hanze ansanze hanze arankwegera mu nzu ninjiye niko kuca amfata ku nguvu amfashe ku nguvu aca amfata ku munwa arambwira ati ni wakoma induru hakagira abantu baza gutwenga wewe ti ibintu we warabonye umukobwa akoma induru hanze narinze ati umukobwa bamufashe ku nguvu arakoma induru abantu bakaza kumutabara abaze kumbwira ngo nibaza ngo baraza kugutwenga ndavuga ibi bintu nibiki kuko wewe yansumba imyaka kandi yansumba mu mutwe yansumba n'inguvu nari nkiri muto rero bica birashika biraba bimaze kuba narakomye induru afunga ku munwa sinamuruta inguvu nari nyiri umwana cyane rwose ubu ho ndakuze ubu novuga ko nkuze ugeranije n'ico gihe giheze yo n'ifoto ndayikweretse wogira ubwoba cyane ubu ufite imyaka ingahe ubu mfite imyaka 20 rumva umwana afashe ku munwa rero amfashe ku munwa hama biraba bimaze kuba ndagira ubwoba cyane ntangura rero kubona amaraso ndavuga ibi bintu ndabigenza gute wa mwana wamushikiwe acaraza aje aca mutuma ku botike na aho muri ico gihe nta mwaka wari bwaherengiye muri regre nari mfite imyaka 14 nta mwaka wari bwaherengiye mu maraso hari nko mu mezi uko niho nari ngitangura kubibona bikintera ubwoba wumva simba ndiyakira rero ndagumaho baranzindira ko texe ndambara campa igikwembe ciwe uwo mukobwa nyene yakuzanye ko texe yego yaramutumye yaraje aramutumye hama acampa igikwembe ciwe ndambara ndambaye ambira utahe muhira bukebuka ya masahura ziko mama tarazi kandi wirinde ntihagire umuntu uza kubibwira ukabibwira mama wawe arakwicura muzi ko akazi ukabibwira mama wawe arakaze rero nanje ndagira uko ndavuga ati mama nohera he kumubwira ngo mama ngo najyamanye n'umuhungu ndabigirira ku bwoba cyane kuko rero hama uwo mukobwa nzaniye igitenge ndambara ndataha muhira ntashe muhira mugandagira ubwoba ndabura aho nobihera kumubwira mama rero kuko nari nakuze ndi umwana nkunda kugwaragurika nca ndagwara ngwaye baraja kumpimisha muhira muganda atinya kubibwira n'umuntu none mugo ico gihe mama yari yarabunye ko namaze kuja mu maraso mugatabwo nabimubariye rero ndagwara ngwaye baja kumpimisha malaria bagiye kumpimisha malaria barayitora malaria typhoid rero uri umuntu agwaye aradahwa akaribwa kumva ibizunguzungu sinarinze umukobwa ko twadaho atazosubira kubona amaraso urumva ibyo ntabyo narinzi amakumbe wa mukobwa w'umugenzi mu gitondo yaraza kunda bukomeze agashaje kubwira munyova wiwe ku mugoroba akaza kunda bukomeze agashaje kubwira wa muhungu rero aca mubwira kumbe wewe mu byumviro byiwe yarashaka umugore je atabyonzi aca mubwira ati uramubwira nimba afise inda yiwanje binini bamuguriye ntazosubire kubinwa nimba afise inda yiwanje akiherera kayikorora ndabafungisha we n'umuryango wiwe wose numvise uko mvuga ati bya binini rero ati nzosubira kubinwa bya binini babimpaye ndabinyegeza aca tuma wa mukobwa mubwira ati aho rero ko byabaye kujye numubwire ko afise inda kandi namaze kurondera inzu namaze kuyipanga ndavuga ati yamaze kurondera inzu yamaze kwipanga ndavuga je none nzorongorwa nzoshobora gukenyera igikwembe nshobore kwitwa umugore kwe imyaka 14 ndavuga acambira ngo ngo none ngo woguma nga mama wakabimenya ngo ibaza ko byogenda gute mama wawe yobimenya ngo yoca kwica niba kukuntu mama kaze mvuze ati hakora iyo bimenya je no bamfuye cyandagenda uravimuhira ndava muhira uwo musi hari mu masaha 9 tariki 26 z'ukwicumi 2016 ndagenda ndava muhira ndoga isaha 11 mama si haraho akazi ko muhira ndazi ko namaze kugatunganya mama si hari mvuyeyo candagira gute ndaja muri douche ndoga noze kumbe twamaze kuvugana ari ngaho kuri Shanike ikimenyi nuko nari umwana no mu mutwe sinari nzi ko aho hantu hitwa kuri Shanike ambwiye kuri Shanike ndavuga nti hari telefone yari yaranguriye amaze kuyingurira irungikana uyo mwana nyene ayirungikanije ndavuga ati je ushobora gutunga telefone no muhira babimenye buca banyica we wacarayitora acarayibika uwo musi wo kugenda niho yaciye ayimpa kugira telefone nze kumenya aho ndamusanga ambira ngo uze ngo duhuriye kuri Shanike ho kururukira kuri Shanike cambandanya na hariya mbe hariya mu Kamenge kuri Gardinor cambandanya no kuri Gardinor je ndambye ati je nashitse ambira urihe ko ntakubona ndavuga ati je nashitse hari hakiriho bya bimonima bimwe byagwa gasore navuga ati je ko ntakubona
ambwira ati ndamubwira ati je nashitse ndi ngaha nyene ngo wewe nguri cambaza umuntu turi kumwe cambwira ngo ahurire kuri Gardino cambwira none wambwira gusangiha ati sanga ngaha kuri Shanike ca ndafata moto no ngaha kuri Shanike acarayiriha ayiriha igihumbi ayirisha igihumbi acambwira ati aha rero uraziyo tugiye ati tugiye Ingozi ahubwo tuje kuva mvuka aho hani Ingozi naho nzi sindigera nduga imisozi sindigera mbona n'umusozi ngene usa ndashobora kuduha ngo ya mbere nta n'imisozi hari kumbe tuje ha mu Rukaramu mwakiriye ishamba mu Rukaramu mwakiriye ishamba mbona dufashe moto turahaza we bavuganye n'umumotari je ntavyo nzi turaza we nkabona tuko turasha kwira ahantu nta barabara nta bantu mbona nkabona umenga abantu nago basa nabo muhira nkavuga nyene kwira ahantu kweri n'Ingozi ni ruguru nkavuga ahantu hameze uko ntiwarura ko Ingozi utoshikaho n'imoto byose je nari ndabizi narinzi ko numbazi sinarinzi niyo turi sinarinzi turaza no ngaho mu Rukaramu tuje mu Rukaramu dushikira ku mugenzi wiwe kumbi inzu yareje gupanga inzu byo mu nzu byose yaramaze gushiramo dushikiye ku mugenzi wiwe turagumaho uyo mugore w'umugenzi we wagerageza kunyumvisha numve ko namaze kurongogwa akanyesupeka ko nimwe aja kuryama ntuze kugira ubwoba kuko urumva twari twaramaze kubona rarimye ndagenda nyene ubwoba burahera ndavuga ati aha nta kundi ari kiba cabaye ndarira ndahora mafu urumva ndarira ndahora nijoro rero haragera ko turyama ndavuga ati aha je ukuntu tuza kuryamana n'umuntu w'umugabo buce ndabiburira inyishu ufise imyaka 11 ndabiburira inyishu ndavuga ati iyo biza guca nihe mama niyamenya ko narongowe azongira gute barandemesha birahera dutashe kuryama turaryama buraca uko kwezi imbere ku 10 kurahera tugiye mu 11 ca mbona rege mbonye rege mu rupango twabamwe harabamwe mu mama kuzi ca negera wa mu mama ndamubaza ati umuntu afise inda arasubira kubona amaraso kora mu wa gatandatu bari barigeze kutwigisha ko tuzokwiga ibintu byo kuja mu butinyanka ko umuntu agiye mu butinyanka adasubira kubona amaraso ndavuga ati ndamwegera wa mu mama ndamwegere ndamubaza acambwira ati uri mu maraso wa mu mama nza mbona kora ya mosozi kuko nari nkiri muto abantu bose twabana umugabo wanje adahari baraza kundaba barahamagarana bakaza kundaba ni kuvuga ndenganye no kwibarabara bose barabyirana bakantunga urutoki acambwira ati wagiye mu maraso ndavuga yego je nabonye amaraso ngo wabonye amaraso none waje atandufise ndambira je sinzi ko nari ifise inda ndamubaza ati none ndabayitwara gute arambwira ndamubwira nuko je numvise ibizunguzungu kandi ndaribwa barampimisha batora marari bambwira ko ninaguma mfata imiti nshobora gukorora inda nibiki ambwira ati baraguhenze iyo za kubimenya uba waratashe iyo abanzi wanyu canke ifise nimero iwanyu urazi nimero ya mama wawe mama nta telefone yari afise ico gihe ndamubwira ati mama nta telefone afise iwanyu ndahagutwaye wohibuka nukuri sinshobora kuhibuka acambwira ati none vyogenda gute kugira ndagufashe basi usubire muhira uricari muto ntanda ufise yaraguhenze ntanda wari ufise warongo watanda wari ufise bimaze kugenda uko ndagumaho ashitse turashwana ndamukarira ndamugira ko yampenze shaka kwitahira muhira arambira ati gutaha muhira ntibishobora gukunda sinamenya ko muhira naho bamaze ibisore ko baramurondera telefone zose acarafata arazizinywa acambira n'umuntu azogutelefona ntuze wegere witaba ahubwo niyo yiwawe yizimye umunsi umwe rero mu gitondo aribagira arazugurura azuguruye nza numva umuntu amutelefone wewe acampa telefone ngo itabuye umuntu kumbe wewe yaramuzi siryo rya mbere bari bamuronde kumbe hari hamaze imisi mwisi tasirikira igipolisi bariko baramurondera rero hari umuntu numwe ataranzi na umuntu numwe atarazi kuyo umwana yarongo akiri muto aba baragira acampa telefone ampaye telefone je turavugana ca numva ijwi ryama ndagira ubwo acambaza wewe uri ca ndamubwira aho sinari bwamenye ko ndiri mu Rukaramu kiramubwira ati jewe ndi Ingozi ngo nta nisoni wakiguwe wowe uri Ingozi nturi mu Rukaramu kumbe ngandi mu Rukaramu nko ndamubwira mama oya nago ndi mu Rukaramu ndi Ingozi akagwambira ati mubwiye ko Ingozi nanje kagwanda mubwira ati ndingo ndumva ubwenge bwanje sinzi ko kari bugororotse sinzi ko sinzi ngira wari wakunze kai ntabyo narizi je none niyo nshira niyo naje nanje ndamubwira ati ndi Ingozi ndamubwiye ndi Ingozi ngo nyuma niho naje kumenya ko ntari mu Rukaramu bukeye nk'indwi imwe iciyemo iyo telefone doje kuyakira niho twaza tubona baza kumutora baca mutwara muri enabo nuko rero byagenze ivyo birabaye turasubira muhira sinabaye nkisubira muhira ho nyene kubera inyuma yaho iyo ndwi naciye ntwarinda uratwayinda wiyumvise gute wiyumvise nk'uko atwayinda nk'umugore w'umuntu cyane nahubwo namenje kuko ahantu hose naciye barantunga urutoki
aragera igihe naje no muhira mama ndaba akarira akambaza wewe umwana uzomucisha uzobyara gute wewe uzobishobora kubyara numva nyene nihevye nkiganyira nkibaza ukuntu je bizohava bigenda ubwoba utwara inda ufise imyaka 14 bivuze iki biratontoje cyane ikigeragezo gikomeye cyane wotwiga icapo wari urimo cy'ubuzima wari urimo ico gihe naraciye mu buzima bugoye bwose naragwanye intambara ikomeye nari ntuntuye sinzi n'ukuntu nobisigura mu kibano bakubona gute ndakubwiye ko naho ndenganye bose bahagarara nkuko kwibarabara nciyeho ngo ngiye ku isoko barahagarara bakanyerekana bakantunga urutoki umva bariko baramvuga nanje nkumva ndamaramaye nkumva isoni nkaburi yo nyikira haragera igihe nemera ko ntuma ku isoko cyangwa ntuma kwibarabara abo babarambonye mfise inda ni bake n'ubu mu bo tubana hari abantu batazi ko mfise umwana kenshi na kenshi n'umukenyezi ari kumwe n'umugabo akenera utuntu twishi umugabo ayibungenze byarakorohera kuturonka kubera ko mama yari yaramaze kwiyakira yaragerageza uko nyene yaragerageza nubwo byamugora hari igihe nawe nyene byamushabuza akabintuka natuntu niho natanguye gucira ubwenge kuko kare nta kintu na kimwe narinzi ikintu cyo kubyara cyanyigishije ikintu gikomeye cyane ikintu gikomeye cyakwigishije ikintu urazi ico cyanyigishije cyaranyigishije ko umuvyeyi ari kindi kintu kiranyigisha ko iyo ba mama wanje yaranyitaho mu kumpanura akambira ibyo bintu byose ndumva ko umengo jewe sinari gucanja kurongoma iyo menye ko umukobwa afise inda hahera ikintu c'amezi angaho ubona utagiye mu maraso ariho ubu ufise inda nari kurindira nkaraba ko ayo maraso no yabonye muri uko kwezi hama sinje ku mugabo iyo ndayabona sinari kuja ku mugabo byakoranye n'ubwenge buke nuko ariho nkibona amaraso kandi narumva gusa mu bandi bana ko umuntu abonye amaraso akajyamana n'umwana w'umuhungu aca twarinda niho nacengirira ubwoba nawe acafatira aho nyene sinakaruyu nta byazi imyaka 14 bari imyaka mike cyane ubu kiri ku ishuri mbe ku ishuri byaravuye byoroha kugira ngo ubandanye ufashe urata uyo mwaka naciye ndawurata maze kuvyara mama yaciye ansubiza ku ishuri aragusubije ku ishuri agomba nkeneye kumenya umwana byaroroshe umwana w'imyaka 14 abakiri muto cyane byoroshe gute kurera umwana canke guheka umwana muvyara hose muvyara umva kuvyara kubagore novuga ko atabuhinga burimo nakantu gusimani gufyondera kuko kuvyara ntibiraba muto canke mukuru hari gihe mutonya vyara neza mukuru munini ya canke ukuze ugasanga birashitse aravyaye nabi nakantu n'ubuntu gusa nagiriwe nta buhinga na butonya nashizemo uratubwiye ivyabaye urabona ko ariho uruhara rw'umukenyezi canke umuvyeyi umama w'umuntu afise kugira ngo umwana wiwe ntaze arahura n'amabi mwe nayo iki kintu harura abavyeyi umuvyeyi no muhanura kugira umwana kumugira umugenzi wiwe wa mbere yiyumvamwo ahishuka amabanga yose kuko yenza kugira umuvyeyi mpishuka amabanga yose nari kumuhishuka ko najyamanye n'umuhungu hama kamfasha impanuro yakamba hafi mu buzima muri mwubu hari inkurikizi bwagize kuvyara ukiri muto yo nini cyane nini gose maze kuvyara ko kuko umukobwa amaze kuvyara hajya udaciye ubwenge waravyaye kiragoye mama n'ubundi ntitwahuje tumaze kudahuza jewe ndava kwa mama caranyirukana mfise umwana amaze kunyirukana nja gusaba indaro caniga ubuzima no muhira ntigeze gucamwo muhira sinarinzi gusonza ubu ndasonza nkirigo nzara muhira sinarinzi ngo ico kintu cikiyede numva gusa ngo ikiyede muga sinarinzi ngo umuntu aragenda ku kiyede agasa kwa kundi akaruha kwa kundi numva byanyigishije ikintu gikomeye ni kuvuga ubu sinzi ukuntu no bivuga warakoze ikiyede narakoze ikiyede canke n'ubu ndakironse ngenda niruka kugira ndawe ku mwana aronka icaje ibintu ntivyoroshe akajambo kamwe kubigema ariko aradukurikirana nobahanura kumvira no kwegera abavyeyi abafise abavyeyi bakabegera n'abato baba bafise bakugurukira ababanye canke abagenzi bibazo bafise kugira ngo baronke impanuro zikwiye biriko biza ku yindi point ndasanzwe ndakubwira yuko turi muri site Sobel aho isanzwe ifashwa na SAD Social Action for Development ndabura ko ari muri wa mugambi nyene SEKA NAWE aho ari vya bindi nyene bakubwira ati birakene kumwigeme n'umukenyezi abandanya afise amagara meza isuku niyo bari mu butinyanga kwa kuri handi ndabura ko ndi kumwe numwe mu bari muri ino site imaze imyaka 3 n'intusu ndakura musa gutumire ndabaramukije nanje nizera kumeze neza ndameze neza cyane ndabona uri kutwenga mu gifaransa urabibona nimba atari baga witwa gute nitwa Mugisha Brenda Fasi
Cuvyumva. uri generation 2000 Brenda Cuvyumva. abantu tugara bitwa ba gloriosa ba speciose Brenda ni sawa rero Ni sawa cyane. turi muri site ino site kubatazi ino site maze imyaka 3 n'inusu ino site umuntu yumvise site Sobel atahurike Imva ko ari ubuhungiro aho hakubiraniye abantu baje bazanywe n'umwuzurira w'amazi bavuye mu gatumba nico umuntu acashobora kumva yumvise site Sobel imva ko hari impunzi benshi bahitangwa n'aba déplace kandi nivyo mwari déplace ariko kumva zitabavuye ndakene kumenya umwigema bangaha muri no site kuva mushitse hariho ubuzima butandukanye nubwo mwara mukiri mu mihana mutarategwa nanjye amazi cyane tandukanurira hari uko tukiri myisite mana papa bari bafite ubwigenge bwo gukora akazi canke bakarondera amahera mu buryo butandukanye ariko tumaze kugera hano uko twahinduye ikibanza twari turimwo ntivyaboroheye kugira ngo bahiga amafaranga ngo kugira ngo bashobore no kuronka amahera 3000 bogwa ngo ugure Cotex byaratugora cyane twari kumira uri mu bihe byasaba kuguma mu nzu Mr. Tigahera atacukora utaja no mu bagenzi kubw'impamvu z'ikibazo ufise ntivyakorohera cyane muba mwiyumva gute urababara cyane uri kumira n'abagenzi ntiwumva ko begera ni ibintu bikomeye no munsi mu mugambi SEKA NAWE babazaniye akagasha ko shigira barakabona karimo takere kumenya mwakiriye gute ako gaturo twavyakiriye neza twishimye cyane kwa tugiye gutaha imuhira badutekereye Cotex isabuni n'amavuta ni ibintu bikomeye cyane kuri twebwe bidusumbira umuntu yomereza amafaranga canka akampa bugari ariko arinzamo ibi bintu ndumva nishimye cyane kuko ubu ninaje imuhira ninaja mu maraso ntibizongora bizonyorohera cyane kuko nzoba nsanzwe fise ibikoresho nzoba nsanzwe niteguye nta kintu kizongora mu mutwe sinzogira ibibazo byinshi nta bibazo byinshi uzogira oya ni ibintu bikomeye cyane kuri je birahambaye tukiri ngaho nyene kenshi mu masite aravuga amajambo menshi na cyane ko rimwe na rimwe mukenyeza ahura n'ingorane nyinshi teretse nizo ugasanga bamwe ngo barafatwa ku nguvu abandi ngo barakubagurwa mbega harama bakorerwa umukenyezi bifatiye ku gisina muri no site byaba byarahabaye cyane biraba kuko aha twarashitse mugabo twaza turi imice itandukanye hari abantu b'ingeso zitandukanye umukenyezi ahano tukihashika hari hateye ubwoba cyane aha nuko nyine twe twamaze igihe utangiye ko numenga haraboneka hari ishamba ryinshi bashobora gutaha nka sizeri ugahura n'abantu babi utazi bakagufata natwe kuko nitwari bwahamenyere neza byaratugora ubwa mbere tukihashika nitwari bwamenya abo twitura ba hano bahegereye ariko tumaze kuhamenyera byaratworoheye cyane ukorewe ayo mabi baramufasha ubufasha tukamujana kwa muganga bakamukingira indatifuje n'umugera wa sida n'ingwara zifatira mu bwinjiriro bw'igitereko byaradufashije cyane tumaze kuhamenyera twararonse abo twitura bivanye n'abafashwe ku nguvu mbega iyo bigihe bibaye uko ubutegetsi muraheza mukabwitura amatohoza arakorwa kugira ngo abantu bakoze ibyo bahana cyane amatohoza yarakorwa bikwiye hari bamwe bafashwe n'abandi babikora nyine bakiruka ariko hagati hasigara haratunganirizwa uwakorewe amabi abayakoze batabonetse mwebwe murabigeme kandi bitwa ko muri bimboneza ngaha muri site iyo bishitse hari abantu bahamuka cyangwa ugasanga mu mutwe ntibigenze neza niki kintu mukora kugira ngo uwo muntu vyamucikiye asubire ku murongo turamwegera tukamuhumuriza kugira ngo ntitumwiharize ivomo ntabone ko ari we wenyene canke ibyamubaye ko ntabone yuko ari we bibaye ko wenyene tukamwereka n'abandi byabaye ko mugabo bivanye nuko abantu babafashije tukabereka ingene bagiye baravyifatamo tukagerageza kumwiyegereza kuko ivyo bimubaye ko ntituca tumukumira ngo tumwereke yuko ari ibintu byamubaye ko bikomeye turamwiyegereza tukamuhumuriza kamuha impanuro zikwiye hanyuma agakurikiranwa ubundi buryo bwo gufashwa kuvura SEKA NAWE irabahaye bonane wavuze ko igusumbira umuntu yo guya ico gufungura cyangwa amafaranga nike kinubwira wabari mu mugambi SEKA NAWE nike kinubwira umukenyezi rimwe na rimwe abona umenga agiye mu butinya nka ikintu cyo kubura Cotex ntikiri kibazo twese kitubera ikibazo ariko kandi sigwe gambere bakituzanira ibi bikoresho bari baratuzaniye gusa
bararegera abahengera bigira biraca batuzanira bavyumvira bari baregeye ndabashimira cyane ukungene bashishikara kutwiyumvira ko nubwo batwiyumviriye ko batuzaniye ibintu bikomeye cyane turishimye turafite umunezero ntangere tukaba twifuza yuko batogarukiriza hano ko n'abandi bo bafasha naho dutashe nibace batwibagira bazoza kuturondera bazohamenya bazodutorera batwiyegereza ndagushimira cyane Blenda hama nino weri nziza no mwaka mushasha ndabikwifuriza watwese yego nuko turacabana turi muri Sitsobel turacabandanya twazunguruka nuko bimeze biracabandanya